hanyuma yerekeye amadeni avuze yuko naho nyine kuraba kugira ngo ntihabe intambamyi yerekeye abazoyishura kuyakoresha baravye ingene ubucuruzi bugeze bagire ati amiteka kavuze nuko burya uburyo butojwe kugira effort kugira ngo ikononwe uko butojwe ukononwa nta handi ubukende bugera rero tugaye kigoro muri cyo gihe kugira ngo uburyo bubonetse bukoreshwe neza ico ikintu kandi twakera kiriho kandi tukaba dushyigikiye imbere amafaranga yo hanze arakenewe naho agoye ko tugametriza cyo gituma twamutsaba yuko kuba kigoro kugira ngo twame tuvugana kandi turabe yuko dufasha mu buryo butandukanye nk'uko mwabibonye ideni leta yafashe rinini mu gihugu hagati kuva mu 2016 kandi ivyo vyatewe n'uko mu kiga ca leta harimo amahera abasanzwe bafasha leta bari barakwema akarenge hanyuma leta y'u Burundi kirabandanya isaba ideni hanyuma ideni rero yasavye nk'uko mwabibonye ideni nubwo ntiyemewe n'amategeko kubera kune bigenda ni bagurisha amwe bita certificat de trésor nibyo vyinshi rero abashaka bagaca barigura hanyuma hariho ideni leta isanzwe ifitiye banki nkuru rero no kuba yuko ryagira tuvuga kugira ngo risubirize amahera leta itashoboye kuronka yari yaremewe n'abasanzwe bayifasha rero ko revyo bogenda kugira ngo ideni rigabanuke byose rigaca muri iyo nzira nyene rigaca mu kiga ca leta bakagabanura hanyuma bakarabana cyane cyane ari inama nshingamateka canke abakenguza amateka canke Cour des comptes ngo bakafasha leta bakavuga ati urugeze umugejeje ko ni runini mugere muragabanura kandi nkuko nawe mugere mukaraba nza gusanga no mu kiga ca leta c'umwaka ideni rizogabanuka mugari dusuragira isire igihugu kubera amahera dusanzwe atekanije kwinjira ari munsi yazo koresha ko abantu barakunda kuja gusinzira tukaja mu bindi tumenye neza ingene ubutunzi bw'igihugu cacu bufasha twagira tubimenyesha abarundi uwo mu ntango tuvuga ko dushaka kuzogira umuvuduko udushikana kwihangiro ry'ibihumbi na 2040 2060 mukuru w'igihugu yifu twashika tumenya ati amadeni mu Burundi y'ubucuruzi dufise kwa ni manini mwumvise imiliyaridi 4 ideni ryo mu gihugu hagati ni miliyaridi 1,300 ideni ry'Rwanda nuvuga ideni ryose ni miliyaridi 5,300 oro yabije tuvuga muri 3,800 ayo n'amadepanse tugiye mu marosete twabonye ko amahera tutoza mu gihugu hagati amarosete fiscale amakori ntaturenza amarundi igihumbi amafaranga y'amarundi 1,700 urumva kugira amarosete 1,700 mu gufisa amadeni y'imiliyaridi 4,000 iyo mu gihugu hagati urumva ni ikibazo hanyuma usanga ayo madeni bayafitiye ibanki nkuru y'igihugu n'amabanki gamu gihugu bashaka ayo mabanki yandi azobisubira gutufinansa iterambere rindi ikibazo ikindi mwabonye yuko reserve de change ziri hasi cyane no kuvuga amahera y'agaciro dufise mu kigega cyane minimum yo kufatira gutegeza ku amezi 3 urabona turi ku kwezi hari n'ingete kuja munsi urabona icyo katsaba dufise imbere gute iyaba twabonye ko ari gushorera ibintu hanze n'abadufasha gushorera ibintu hanze naho turabona ko atari kirenge abadufasha nibo nigizo kuvuga mu majambo make abarundi babije ko dushaka kuwiza amadovize mu Burundi leta nta yindi nzira atari kuvugana n'abafasha mu Burundi kugira bisubire imbere nka mbere nta A nta B nta C woza kuvuga ibigazo bari karatubesha uko biragaragara no mu biharuro tumenye ukuri rero tukwicarire tumenye ngene duhindura ibintu ibyo kubeshanya ntibigikenewe tumenye naho turi tumenye ngene dushaka izo miliyaridi 900 ziri muri budget zizova mu mfashanyo hamwe zitoboneka ndaza miliyaridi 700 zigihengeri nuko ko dufise miliyaridi 1,600 tutabona neza
dufise ideni ry'imiliyaridi ibihumbi 4 ata amareserve amafaranga y'agaciro dufise ibintu bikomeye nimubikire ko barundi muja kugira mubona ingwane za misi yose nabuze igitoro nabuze amahara agaciro mukigasha mushaka kugira ngo sindabibazwa ngo ntimuze igituma ni ico tuko turakibabwira n'abakozi ba leta bamenye guhinduka kuko ibintu utabivuyemo bitwa ko muri administration batewa kamo na leta mu bizima bya misi yose kugira tureko ico bintu misanzwe ko kamo twashize gutera tubone dushaka kuja mu 2040 abarundi tubimenye tugire duterere kugira turabe ko hari cyo